Bakunzi b'urubuga BF mu nkundire ndabaramutse nogenda bayikaze mu kiganiro cacu cuno musi igenekerezo rya ndwi ukwezi n'ukwa kane 2025 no musi abenshi bariko barabona ama video agenda atandukanye y'icunamo kiriko kirabera mu gihugu cy'u Rwanda aho bibuka genocide bita yuko yakorewe abatutsi no mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi bariko baribuka itariki baburiye ko umupresident wabo Cyprien Aryamira abenshi barabizi yahanuwe mu ndege kugenekezo rya gatandatu kwezi kwa kane mu 1994. Guys, uno munsi nkabanda bazaniye inkuru ivikira vugwa cyane abantu benshi bakeneye kumenya ukuri kwayo. Ni inkuru y'abasore batatu bariko baricwa Rubozo mu gisagara ca Goma. Abantu benshi rero bakaba bafise urujijo y'ingene abo basore bishwe bavuga bishwe na banaka ariko no munsi turaje kugira tubaye ukuri kwiyicwa yabo basore mico gisagara. Ariko murabizi ko ntabandi umwe bandi kumwe n'umusesanguzi. Ariko imbere yuko ndamuha kaze reka manzi ndabasabe udukurikirana uzamura imitima muri commentaire nubwo ataco office urenzako hama tubone yuko tudatamba twirorera. Mu nkunde rero nakire umusesanguzi kugira ngo abaramutse twongere tunaganire ibigiye bitandukanye. Bwana umusesanguzi ndakora mu kicana. Amahoro cyane bwana journaliste. Ndakuramukije nanje ndaramukije n'abadukurikiranye aho bari hose cyane gose. Nizere yuko bariko baragira ibihe byiza. Nkuko babivuze abanyarwanda uyu munsi batanguye icunamo, abarundi natwe kuri iyi tariki niho turiko twibuka umukuru w'igihugu cacu twabuze tutanse yaguye mu gihugu cy'u Rwanda ahitanywe na FPR inkotanyi aho yagandaguriwe rimwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Rero abanyarwanda pole sana tukatubahe pole, natwe abarundi natwe twihe pole dukomeze kwihangana kabisa. Bwana musesanguzi ko nayivuze mu ntangamarara hari inkuru na video biriko biracicikana ko hirya no hino vyerekana abasore batatu bariko baricwa bunyamaswa, bariko barica Rubozo niko no bivuga. Ariko abantu benshi bafise amakenga y'urupfu rwabo basore. Urashobora kutubwira mu ncamake ingene urwo rupfu woba wakoze ku busesanguzi bwago n'ivyo washoboye kudutororekaniriza? Bwana journaliste n'abadukurikiranye, urupfu rw'abajya abasore batatu baguye mu gisagara ca Goma biriko bivugisha abantu benshi, aho mbere bamwe babishiramwe amarangamutima. Rya rupfu barushira kuri bamwe, abandi bakarushira ku bandi. Ambere cyo novuga nuko benshi bariko batunga gatoki ngo bajya abasore bishwe na M23. Ku bantu batarabona ako ka video kimwe bajya abasore ko baricwa nibaza ko bana journaliste bo kwandikira ukabereka ayo masanamu. Mugabo twosaba yuko umuntu atarakwiza imyaka 18 atora iyo video, n'umuntu atinya, n'umuntu afise seme, n'umuntu afise umutima uhuha ntahave asaba iyo video kuko iratiye agahinda, iranababaje cyane. Bwana journaliste, bajya abantu ikintu ca mbere novuga nuko batishwe n'aba M23. Aba M23 barafise amakosa yabo, mugabo burya bwicanyi sibo babukoze. Nkunze kubwira abantu yuko twebwe imbwa tuyihamagara mu izina. Ni kuvuga ntabwo dushobora gufata ikosa rya bakanaka turishireko bakanaka cyane gose. Muri Kongo bwana journaliste, muri Kongo sinzi ko ari umuco, sinzi ko ari umugigwa, abakongomani hari ukuntu nabo ubwabo umenga bafise umutima nuvuga w'ibikoko. Muri Kongo kenshi iyo umuntu bamufashe yiba baca bamwica, kandi bakamwica urupfu rubi. Hari ubona journaliste, usibye bajya abasore batatu, noca nibutsa abadukurikiranye yuko ari ikiganiro twakoze ngaha c'uwundi muntu umwe yafatiwe muri Bukavu, mu gisagara ca Bukavu, ni mu kwezi guheze. Wewe baciye bamwotsa bagura uburobe baramurya, nawe yagirizwa ubusuma. Urumva ko bwana journaliste rero abakongomani ubwabo barafise novuga umutima bisangije w'ibikoko nka twebwe nka tubiteka umutima w'igikoko, umutima
umutima w'ubukoko umenga nta buntu muri bo bafise cyane gose. ariko rero ikibabaje rero gusumba bona journaliste nuko igihe aba M23 bagitangura kugaba ibitero byo kwigarurira ibisagara bimwe bimwe mu gihugu ca Kongo nuko bagenda bavuga yuko bagomba guhagararira ubutungane bagomba kugwanya ibitagenda neza mu gihugu ca Kongo ariko rero ikibabaje nuko ubu bwicanyi bwakorewe bano basore batatu bwabaye aba M23 bari ngaho barorera bariko barasista ingene abo basore bicwa nta kintu na kimwe bigeze bakora cyo kugira ngo bavuge ngo bahagarike ubwo bwicanyi nta na kimwe pe. Ibi rero ni ibintu byerekana yuko mu by'ukuri n'aba M23 babyitwayemo nabi cyane gose kuko wowe nk'umuntu uhagarariye umutekano mu karere nk'umuntu twovuga awicitegererezo abantu bubaha uvuze ijambo barikenguruka hagaca habera ubwicanyi nka burya mu maso yawe bari bafise no kurasa hejuru basi abantu bakiruka tureke no kurasa hejuru bari bafise bajya basure kubakura muri bajya abantu no kubumviriza bakagira mugabo bakarorera nka sinema umuntu bagatora ubuhire bagakubita mu mutwe ukuraho ubwo bwana journaliste ya video rateye ubwoba sana rateye ubwoba kabisa so juste nagomba kwerekana yuko nubwo atari aba M23 bishe bajya basore birabonekana yuko nabo bafise ububi bwabo bisangije aba M23 kuko aha turibuka bagishika mu gisagara ca Goma hariho video yazungurutse natwe turayifise nibuka yego twacije ku rubuga rwacu ndavyibuka audio y'umugore yavuze ngo aba M23 bari muri patrouille bagishika muri Goma baca ahantu hari abantu bariko baragwana aho kubanguranya ngo bababwiye ngo twebwe nta busho dufise ngo nimugwane mwicane ngo turaza ngo kubereka aho muza guta uwapfuye urumva ko n'amajambo novuga yerekana ko atarukundo bafitiye abenegihugu baho si n'urukundo ahubwo n'amajambo yerekana yuko bari aho hantu bidakwiye bafise novuga ni nka transit bahari kuri transit ntabwo bari muri ico kibanza nk'abagomba kukibamwo kuko nimba aribo bafise controle ico kibanza nibo bafise ubutungane nibo bafise igisirikare n'igipolisi nibo bafise inzego zose bagaca babyifatamo nk'abantu menga n'abaroberi nk'abantu menga n'abarorerezi urumva ko atakintu na kimwe baba bariko barafasha abenegihugu ibi rero bwana journaliste bica byerekana kandi yuko hashobora no kuba n'ayandi mabi novuga y'indengarugero ntibashobore gusukamwo mabisi aha twashobora guca tuvuga ko n'ubusuma bushobora guca buba ndanse ku buryo umusuma avuga ati bamfashe baranyica ntaco bajya ba M23 bo ntaco bangira baranderekera turashobora kubona ko hashobora no guca haba amafuti novuga yo kurengerana akavuga ati ko nakanda musumbye igikenye reka ndamutwara uko nigombeye bajya M23 ntaco bafise kungira donc ni kimenyetso cerekana yuko mu byukuri nta kuyegereza bene igihugu bafise muri bo no kuvuga ni baganza sabwa ni baganza sabwa nta bindi kuri bo twovuga byerekana ko binezwe cyangwa se bitayeho abenegihugu muri bya bisagara bamaze gufata aha cinda kwibutsa ikindi bona journaliste ni jambo twacije mu kiganiro cyacu cejo aho umwenegihugu muri Goma hirya yejo bamwivye inka azibwa n'aba M23 nyene mugabo baca mutegeka yuko bavuga ngo zatwawe na FDLR inka bage bazitwaranye n'umungere wazo azoza araziragira nta wuzi ko bamutunga ziraziragira mugabo we
yavuga ko umwungere sinzi ko bamwishe sinzi ko agihari mugabo urumva ko ari ibintu bwana journaliste bibabaje kandi biteye n'agahinda kuko umuntu uba wizeye ko ari we agomba kugufasha kugutunganiriza agaca aba ariwe ahagararira aba ariko barakurenganya. Asante sana bwana Musisangozi ku majambo atari make ushoboye kutuyagira mu kino kiganiro. Nizere yuko abantu batwaje ico kibazo bishuhamana basabe abantu bakeneye kuja muri groupe WhatsApp batari mu ya mbere ya kabiri, hariho BM4 ya mbere, BM2, hariho na BM4 y'abantu tugomba gushiramo abantu batari muri groupe nimwe. Aha muri description turashiramwo link kugira ngo ibafashe minjire muri groupe atakibazo na kimwe kibayemo. Ariko imbere ko turangiza ikiganiro kamanze sabe Umusisangozi kugira ngo abikebanure mu kanya cyo tugaruka neza na neza ku mirongo y'urugamba tubabwira ibiriko biraba hagiye hatandukanye ngaha mu buseruko bw'igihugu cya Kongo, baguma batakana mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Musisangozi reka ndagusaba ikebanure abadukurikiranye. Ucumengana itegeko mpaye bwana journaliste kubikebanura kandi ndabigusabye mbo naringi bise byinshi ndababwira mugabo reka ndabikebanure nkuko bisabye nibaza ko tuza gusubira mu biganiro byacu byo hanyuma. Reka nawe ndabikebanure ndababwira yuko tukiri kumwe 5 mu biganiro byinshi tuza kubashikiriza kwa runo rubuga rwanyu urubuga rwacu. Bye bye.